Ibiro 100 by'ifu y'imyumbati nibyo byafashwe n'umukuru wa zone Cibitoke abifatanye abasanzwe bagura iyo fu iba yibwe. Abenegihugu bo muri zone Cibitoke barashima cyane ibikorwa by'ubutwari ubutwara zone Cibitoke Evrine Ndwayezu abandanya akorera abenegihugu bo muri zone Cibitoke. Ndongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu mu kakaro umwaka wa 2024 kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Umukuru wa zone Cibitoke kuri uyu wa gatanu yahaye bantahonikora ifu igera ku biro 100. Iyo fu ikaba ari yafatanywe abadandaza basanzwe bayigurira abakoresha amamashini mu gusya ubududu hamwe n'ibigori. Ico gikorwa cyo guha bantahonikora iyo fu kikaba cabereye ku Karurama aho abo basuma bakoresha izo mashini zafatanywe iyo fu basanzwe bakorera. Muri ico gikorwa nyene kikaba citabiriwe n'umushingamateka n'ibitanganema yatowe muri komine Rugombo akaba n'imvukira yaho nyene mu Karurama. Umukuru wa zone Cibitoke yavuze ko ivyafashwe ko vyibwe abenegihugu bo mu Karurama ariyo mpamvu yashimye ko bihabwa bantahonikora bo mu Karurama. Uyu munsi rero sinazanywe n'ibiba hanze sanze tumenyere ko ibyo turabiyaga kenshi. Icanzanye ni kibazo gisanzwe kiri hagati y'abantu muza guhuza ubududu ku mamashini n'abajya bajeje guhura ubududu. Ico canzanye ngaho hari ibintu bibabaje iyo uri kurabona abantu bagomba kungukira mu nguvu z'abantu bato bato. Wewe urarimye utududu twawe cyangwa ugiye kutugura ku isoko tukuzimvye urikoreye ibiro 10 ugiye ku mashini utanye ibiro 6. Ibi rero harababibonye bibaza ati dozone ngiri umunsi aributse bantahonikora iyi ntabwo ari funaguza amafaranga yiwanje nifunatse babandi babiba. Nagomba ndababwira iki gikuriki mwigenga ubuntu muri ko muraja ku mashini guhuza bajya abantu babatangira ku muryango ntibubemerere mukureho winjire wemere ushira igitenge ku zuru bahura ubududu bwo kurabubona bahura ibigori uri kurabibona uzokwanyira kwinjira uzontelefona ati burya ku mashini yo kwanaka baratuje ko bahura ubududu tubona kuko babiba ifu nyinshi. Ibi ni ibiro 60 hari ibiro 40 natangiye kwizona ibiri 100 nafatanye umuntu akwikarurama aje bukanyari akwa nisubire gushira abadandaza. Umushingamateka n'ibitanganema yatowe muri komine Rugombo akaba n'imvukira yaho mu Karurama yashimiye cyane umukuru wa zone Cibitoke akaba yongeye kumusaba ko yohagurukira ikibazo c'abasuma biba bakoresheje umunzane. Ariko rero nukuri Imana kumwetagira cyane ego abantu batari bake banshikire barangira ariko navuze nabi ahubwo ntari kukivuga. Abantu bari ngaho iwacu bari barushe kubera iyi ngendo mbi y'ubusuma. Umuntu akirwa kwitashi kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba amahera yaronse akagenda kugura ibiro 5 by'ubufu agiye gusekuza agatahana ibiro 2. Ibyo nari ndabizi naje arije bahora babimbira. Ubu rero by'ukuri bomushimira cyane tumukomera amashi ya Samuel. Hari ikindi kintu tugira tumutume
hariho iminzane ngaho iwacu tuvuye kera hariho iminzane ngaho iwacu ku Karurama iruhije bene gihugu iminzane zibagusabye kudufashe kugira ngo ikore nk'uko yategerezwa gukora ndabeshe. Eka numwe mu bene gihugu bari bitabiriye ico gikorwa arakenguruka akaba nawe nyene yasavye ko ikibazo c'iminzane yo kwa mashini ko naco nyene cyo kurikiranwa. Nguvu yakoresheje kugira ngo adufatire abasuma bariko baratwiba bakoresheje mu kwiba abana bagiye guhuza ubududu. Rero mfise ikibazo numvise dukwiye gushimangira ko cane nyakubahwa honorable yashikirije no kuvuga ko iminzane iri kuri ayo mamure nyene nibo bayisoma. Birashoboka ko umunzani werekana ibiro 10 mugabo ubududu ari bw'ibiro 15. Tugasaba ko rero babanza kuverifia iyo minzane ko ikwije ibisabwa mu gupima kuko urazana ubududu akakubwira ngo ni ibiro 15 ugacurihira yo nyene ntubuzi kari ivyo cyangwa atari ivyo. Ici minzani rero bakidufashe cyane bazoba bakoze ivyo bizotuma tumenya iyo turiko turaja murakoze. Umwe mu bakenyezi baba mu Karurama yashimiye cyane umukuru wa zone Cibitoke ku bikorwa bidasanzwe ariko ararangurira muri zone Cibitoke ngo kuva abaye umukuru wa zone Cibitoke iratekanye iterambere ni ryose eka ubu bakaba bafise n'amabombo rusangi bavoma ko amazi abenegihugu batarishe ngo ivyo vyose babikesha uwo mukuru wa zone Cibitoke. Itwa Banderembako Meresiana mba muri aveni ya mbere ukabayabara ka mbere muri Nasagarare nacakiriye neza cyane byaturyoheye ahubwo byaduhaye intege cyane birushirize yuko nikindi gihe bongeye gutumira mu nama nkiyi tuzitaba cyane ko twabonye yuko banyakubaba batwitayeho mu kubungabunga amagara yacu no mu kumenya ibidukwiye. Chef de zone wacu nukuri aradufitiye akamaro cyane kuva agiye ku ntwaro harahindutse ibintu bitari bike muri aveni eka nta ibintu by'agahahazo muri aveni wacu bigihari yagiye ararondera abantu batoteza bene gihugu akiruka nabo ubu turafise amahoro. Ikindi ngo umukuru wa zone Cibitoke ngo aritaho banaho nikora aho abandi usanga bavugana n'abantu bifashe canke bafise uburyo ngo Everine Nduwayezu wewe umwanya munini aba ari kumwe n'abanaho nikora bene abanyagihugu bato bato yumviriza ibibazo byabo. Kuva chef de zone wacu atanguye kuja ku ntwaro turafise umunezero cyane kuko aritayeho abantu ntabwo yitaho ababosi na cyane ahubwo abantu babakene aratwitayeho cyane birenze urugero ahubwo Imana imuhezagire cyane imwongera imyaka yo gutwara mbere. Mu kurangiza twabamenyesha ko umukuru wa zone Cibitoke Everine Nduwayezu abandanya agabisha abasya ubududu n'ibigori hamwe na bene amamashini ko umuntu wese azofatwa yiba abenegihugu baje gusyesha ko iyo mashini izoca yugagwa. Wavreb ijwi ry'urwaruka FM.